jeu de chaise musicale ni hamwe ni intebe zitanu abantu bakaguma babisanya umwe aje ava ku ntebe uwundi aja ku yundi le jeu de chaise musicale genda kuda ariko en gros muri ngerageje guca muri make n'abantu babisanya ku ntebe umwe akava ku ntebe akaja ku yindi nta gitangaje rero kirimo c'est même assez logique wanashaka kubera iki kubera uno munsi dutwagwa n'ikintu citwa CNDD-FDD n'abantu bagiye mu ishyamba bafite ico bagiye kugwanira naco bigeze batsindira hariho ababazanye ku butegetsi babaterekaho abo barimwo abarundi barimwo abanyamahanga mugabo ico bari bagiye kugwanira bo barakironse naho batagitsindiye rero barakunda no kutubwira bati igihugu kiragwanirwa ntitorota tukirekura naho gushika Yezu Kristo agarutse naho ababivuze bamwe bahavuye batangara mugabo naho batangaye nta ibintu ntivyahindutse urumva rero nta gitangaje nta butegetsi barota bavako no muri 10 ans niko bizoba bimeze no muri 20 ans niko bizoba bimeze ico kuvuga rero kuri ibi kikabiki ikaba je ndakunda kumviriza gukurikirana ivyo Focode ivuga ibiganiro igira ivyo bandika muri Focode je me pose une question nkibaza nti ko bakunda kuvuga ingene CNDD-FDD itwara nabi bibaza ko kuri ubu kuva muri 2005 hari umuntu atabizi ingene itwara nabi ko je suis certain je suis sûr ko n'abari muri CNDD-FDD nyene ngira ngo nuko yitwara barazi ko batwara nabi a plus forte raison n'abanyagihugu barabizi ko batwara nabi pourquoi est-ce que alors dutangara chaque fois ko bagize ikintu ukamenya ikintu cy'igitangaza kibaye nta kintu na kimwe batavizokora ahubwo n'ivyo batarakora bazobikora ça ne peut qu'empirer en fait donc il faut pas ko tuza turabwira abantu ngo bafunze umuntu ngo bisha abantu ngo hatowe naka ngo bivye amatora nibitari ivyo bazobikora kuko n'abantu sinzi uwo bivuze mu mwanya uheze n'abantu bagiye mu ishamba bava mu ishamba sans transition baja ku butegetsi ku igihugu bagitwara nk'uko batwara ishamba rero ibikozwe ntibivugwe kubera ko oya ahubwo hako bivugwa ahubwo hogira ibikorwa dans l'autre sens ego hanyuma narumvise la fois passée umuntu yitwa Bamvuga Inyumvira yaravuze ikintu kiri très intéressant yavuze ati démocratie amatora yaranse ibiganiro vyaranse coup d'état zaranse manifestation zaranse none icoba gisigaye pour changer les choses ou pour améliorer les choses cobigiki ni muri yo sens dukwiye kujamwo afete kuvuga yuko batwara nabi se yego hariho veye ikenewe la veille ni kuvuga abantu baguma bavuga ati hariko habibi no kuvuga uragwiragarutse hariho vore yo gutabariza abantu sorry no kuvuga uragwiragarutse uremera yuko kuvuga sinigeze ngwa nta naho nagiye donc singarutse ndiko ndakubwira yuko gutabariza abantu birakenewe mugabo kugira ibiganiro vyo kuvuga ingene CNDD-FDD itwara nabi nta nico iyo veye nigumeho bibe documenté abapfuye bandikwe ingene vyagenze vyandikwe mugabo ubunye igisigaye no kwiyumvira ngo hokogwa iki kugira au lieu de décrire ce que le CNDD-FDD fait comment est-ce qu'on change ça et d'une façon effective apana ko nta biganiro bizokunda nta matora azokunda nta kintu na kimwe izindi nzira zose two kwita pacifique turazi neza ko CNDD-FDD atazo izokwemera ubunye hakenewe kuvuga ngo tuvugane ukuri igikenewe ni iki icokogwa ni giki hanyuma hariho wavuze ati umuntu yahisemo kugwana ndorikimpa nimba wakurikiye bose barahuriza yuko ibikwiye gukorwa byose bitavugirwa hano mu kiganiro ego mugabo kuvuga dans le sens bikwiye gukorwa turashobora kubivuga kugira ngo abatwumviriza parce que hari igituma mugira ikiganiro urumva ni kugira ngo abantu bamenye ukuri
ingene ibintu bimeze dufashe guhanahana kuyaga pour prendre conscience de la situation de la réalité actuelle hanyuma tumenye ico kogwa ingene kizokogwa ntibiganirirwa hano nta nivyo nagira mvuge mugabo nagira akajambo ka nyuma ndori kimpa umwanya watujanye akajambo ka nyuma no kubashimira ko mwampaye ijambo ibindi nagira mvuge vyari ivyo nta kindi nagira mvuge nti arrêtons de décrire les actions du CNDD-FDD essayons de les arrêter murakoze cyane ndori kimpa reka turangirize kuri nta buntu mwiriwe cyane ego mugerageze musubiremo ivy'abandi bavuze ni nakabazo cyane n'intererano ndafite utubazo tubiri kandi ndanyarutsa muravye mu minsi iri imbere tugiye kuronka mu gihugu leta nshasha kandi iyo uravye uko bagenda bakurakuranwa ku mamanda bagiye bahanahana abasendedefdd imwe yose irafise ivyo yagiye izana nk'ikintu gishasha haba mu bijanye n'ubwicanyi kw'iterambere ryo nta riba rihari muravye rero leta nshasha ishobora kujaho mufatiye kuri iyi nama nshingamateka yahagiye mubona hari ibizogabanuka canke biziyongera kuruta mufatiye ku bayigize iyi parlement nshasha ku bwanyu nko muri fokode ku biharuro muhora mukora n'ama-analyse muhora mukora ico ni kimwe ikigira kabiri akenshi ibi biganiro kuva tukiri muri manda ya mbere ya kabiri ya gatatu ya CNDD-FDD ibiganiro vyo guhanahana amajambo vyarabaho ariko akenshi tubusanga tuguma nyene twizunguruka ko tukerekana amabi akogwa ariko ugasanga nta gihindutse mbega ni ikihe gishasha dushobora kwamiriyora mu bijanye no gutunganya bino biganiro kugira ngo umurundi uwo ari we wese yumve ko hari iyindi ntambwe turiko turatera mu guhamagarira abarundi guhindura ibiri mu gihugu nsozera akabazo ka nyuma mwagiye muvuga bamwe n'abandi bavuga ibijanye no gukora ritarume ibijanye no gufata umuheto kandi nabamvuga inyumvira aheruka kubivuga ati niyo nzira yonyene isigaye ariko mwanacishijemwo Pacifique yacishijemwo aravuga za FPB aravuga Rede Tabara aravuga za Forebu zahaciye ariko no musi turacafise umuhari uhari witwa Rede Tabara muri oni leta ya CNDD-FDD yarawuvuze n'abantu barawuvuga na leta y'u Burundi irajabuka kuwuhiga kenshi bagatana mu mitwe ko umenga uwo muhari wo turawiyobagiza ntidushobora kudugira kuri uwo tukavugana n'abawugize tukaraba ukuntu tuwushigikira ukongereza imbaraga tugaterera ibikenewe byose kugira ngo tudasubira gufondafonda ibindi bishasha kumbure bishobora gukunda canke ntibikunde ahubwo tukuririra ku bihari murakoze ugombye kubaza bande mwe nande narimbajije ico canyuma ndakibajije Pacifique ikindi icya kabiri navuga ku kijanye na amelioration y'ibi biganiro tuvuga reka ndacerekeze kuri Innocent Muhozi niba kihari murakoze arahari murakoze cyane ntabundi ego kumbure ko ngira umwanya watekanije wa kino kiganiro uri kuratujana ariko ngira abatumire baraza kumfasha kugira ngo bacagagure benshi mu babajije ni batatu ngira abandi bagiye batanga intererano reka mpere w'ijambo Epitas Shimirimana hanyuma Innocent Muhozi murakurikira Pacifique naje murangize dufise iminota 5 kumbure turaza kurenza ku iminota 5 ku kiganiro ngira icendira bakwiye itatu kugira ngo mugire icyo muvuze icyo mwishuye kuba babajije Epitas Shimirimana imwe mutangura murakoze mpere kuri François yambajije ko yavuga ko umugambo MS mu 2010
ngo wari ufise abanywanyi benshi bugwaruka rero ko kabunye politike uyu munsi twoba dushobora kuja hamwe n'ubwo gwaruka canke guhura kugira ngo tugire komantere nk'uko byahora bikorwa kera. Inyishu nomuha ni ego, n'ubu birakogwa, gusa ico agomba kumenya nuko hari cahindutse ni iki? Ntidufise igihugu ngo tugende kugira za mitingi kumwe twazigira abamenyesha makuru muhari hanyuma muvyerekane canke mubivuge. Twarahinduye umukenyuro w'ingene dukora. Nivyo abatari bake bari mu buhungiro, mugabo nshaka kubwira François ko hariho abanywanyi benshi n'ubwo gwaruka rwishi ruri mu gihugu hagati. Ubwo rero ingene rukora si ibintu bishobora kuza kuvugirwa ngaha, mugashaka kumubwira ko bafise aho bashikiriza ivyiyumviro vyabo, bafise abo bahura kugira ngo bashikirize ico biyumvira canke bagire iyi commentaire nk'uko yari karabivuga. Mu majambo make umugambo urasi uko utunganijwe muri bino bihe bijanye n'ibihe turimo nyene, ku buryo François canke uwundi muntu vyomugora kumenya ingene turiko turakora kubera nyene ari vyo bihe turimo. Hanyuma Ndoricimpa hariho ibintu yashikirije bisa nuko birimwo nk'umwiheburo, aho yavuga ati ibiganiro vyarase, demokrasi yarase, amatora yarase, izindi nzira zose pacifique zarase, ati noneho kogwa iki? Ico rero nashaka kumubwira ni iki? Kumbure hariho abarundi bashobora kuba batabona neza intwaro turimwo. Shaka kumwibutsa yuko abarundi bose n'abandi atari Ndoricimpa bavyumvireho, bateza kumenya yuko turi mu ntwaro ifitaniye isano na zimwe za Idi Amin Dada, murazi ivyo zakora mu Buganda. Dufise intwaro ifise ipfana n'intwaro ya Habyarimana yakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda. Dufise intwaro ifise icipfana canke ifitaniye isano na zimwe zaba Bokasa, zaba ni bene izo nizo ntwaro dufise. Izo zose rero zagiye mu gihe abanyagihugu benshi bagize urunani bakazigwanya. N'uyu munsi cokogwa nuko abantu bategerezwa kumenya ko bategerezwa kugira urunani bagahaguruka bakazigwanya. Nitwahaguruka tukazigwanya tuzobishobora. Hariho Pamela na Dignité bagumye bavuga bati umwe wese yobandanya gukora ivyo ariko arakora kugira ngo ibintu bihinduke. Shaka kumubwira rero Ndoricimpa n'abandi barundi ko tumenya ko kandi bina Pacifique yari yabigarutse, umwe wese ahahagaze icari ategerezwa gukora buri munsi kugira ngo ibintu bihinduke. Donc ni twebwe dutegerezwa kuzohindura ibintu, sabandi bantu bazoza kubihindura. Kuko tugumye tuvuga ngo hoko wikumengo nabandi bazobikora, ni twebwe uno munsi dutegerezwa gukora ibishoboka byose. Mwe wese muvyarimwo mumenyesha makuru akamenya vyategerezwa gukora kugira ngo ibintu bihinduke, wo muri societe civile gutyo, umunyepolitike gutyo, ariko cane cane tukagira uyu mugwi munini w'abarundi bahaguruka bagomba kugwanya intwaro nk'iyi, tudasize inyuma rya jambo Jean Claude yavuga ati abarundi twese nitwige kuvuga oya. Ngico rero icokogwa, abarundi twese dutegerezwa guhaguruka
tugafatana mu nda kugira ngo twige kuvuga oya haruhande y'ibyo bariko baradutsindagiramwo, kandi ndabizi ntakekeranya yuko tuzobishikako. Nayo ibi bindi ntivyase, nico gituma n'ubu tukibibandanya. Ntushobora kuvuga ngo ibiganiro vyarase, kuko naho iyo uzoja hose uzohindukira ko abarundi bicara kugira ngo baganire. Twe twama twavuze ko ikintu nyamukuru ari uko abarundi twumva kumwe ko dutegerezwa guharanira uburenganzira bwacu. Ubwo nabwo ntavogerwa cane cane n'ubu nuko abarundi tugira ijambo ryo kwitorera indongozi, nuko abarundi tugira ijambo ryo gushobora kwitoza kugira ngo dutunganye ibitariko biratunganywa uko tubishaka. Iki rero ni ntavogerwa. Abarundi dutegerezwa guhaguruka tukavuga tutoya, harageze ko abarundi twicara kugira ngo tuvugane ingene hashobora kubaho aya matora, ubu burenganzira abarundi twatswe kandi ari ntavogerwa mu kuvuga iri jambo oya, kandi tuzobishika. Murakoze cyane Peters. Inoza Muhozi, sinzi ko namwe muriko muranyumva, mungerageze ngira hari akabazo kamwe mwabajijwe mukishure. Inoza Muhozi, sinzi ko muriko muranyumva. Niho dusigaranye, ni ngombwa tuganire kuyo dusobanukirwe kumwe ibibazo dufise, dufate intumbero imwe mu byo tugomba gukora kugira ibintu bihindutse iwacu. Ni ngombwa, si ukuvuga ko biherera ngaha, hari ibigomba gukorerwa ngaha, hari ibigomba gukorerwa ahandi. Kandi kwa kundi bakunda kundi miti ikoranye. Ni ngombwa abagira diplomati begera uko byaguzwe, societe civile ikumva nitora igumva zitabariza abamyesa makuru abonye ku rukiko ushobora kwisigura n'abandi bose bajya igihugu babishoboye bashobora kuba. Ni ngombwa rero kuvuga burya jambo ni ikintu gihambaye cyane, kuko icyiyumviro ugifise kiraseruka kikavamo ibikorwa. Processus no burya umuntu ntiyaduka ngo cyo gukora ikikwindiye uri wenyine uriyumvira ukabikora, ari bimira muri benshi biyumvira ugashyira n'abandi. Ni ngombwa rero abavuze ikintu kirempoka cyane, nibaza ko ari intambara birafise uko bigenda kuko ntabwirisha assemblée générale kugira ngo abantu bakore yuko bafashe uriya oya, ufise capacité yubatse capacité kubikora bikora birakora bizima, abariko arabikorera kuko umuntu twese twiko turakorera igihugu, abariko bikorera bakubona ko ari bizima baragukurikira baragufasha bakora ibishoboka byose. Sibica muri assemblée si vote si bica muri capacité yo kwiyempoza mu bikorwa turakora bitomoye byumvikana bidahohotera abantu, kurera ikiba abantu byo gutabara abantu bindi. Ibyo birumvikana mugabo ngaha igituma tubivuga tugomba kuvugwa kugira ngo nejo ngo ndabikoze nkagira bitangaza ngo kutakoze ibintu cyane guca mu biganiro ngo turabona bazi imyaka tubisaba nta kivamo. Ibi biganiro byari byiza cyane kuko ibiganiro nta urasa uwundi nta ukomereka nta wasiga agatwe, ariko intambara nyine ukwicana. Burya intambara ni ukwicana, aho ziri kwinshi nazo si ikintu cyo kwihutira vuga gutya ugira uko ugira umuntu ariko arakwica, umuntu yateye cyo kukwica uramwivura nta kundi, uramwivura ugakingira abiwawe, ugakingira ababayi, ugakingira umuryango wose. Nicyo gituma dukora tugashyira kuri ibyo kandi tukabivuga twemye kuko ntawo kubwira ngo kiriya ntukivuge kandi ariko aratwinze. Ntawoza ngo ibyo n'ibikorwa uriko urapfata ariko aragutabara, ariko aragukorera ibintu byo kugutabara biri. Iyo umaze gusanga uri wenyine uteza guhangana n'ibibazo ufise, urahangana nabyo nyine ukashima teza acte
ukabikorana iteka rishoboka, ukabikorana ubuntu bushoboka, kuko intambara ziri kwinshi naho dutangazwa n'ibintu biriya ntitwagize gutangara kuko sendere flex intambara cyari gitego dutangaza uno munsi nta n'ikintu cyari gitego dutangaza kugira ngo twarizeye ko bazohinduka ari bamara kugira responsabilité y'igihugu nta byaje donc ni babandi nyine nta gitangaza kirimo. Ni ngombwa rero dusangira ibyiyumviro dusobanukirwe kumwe wowe rero nugize basa ariko aravuga cyesaba ndashira no kuri nagatowe amatora ashyutuye cyese cyo mbora cyo dutabara nta namba ugomba kubanza kumvikana ubwo Burundi dushaka tugomba kumera gute ubwo kuzo muri president y'abatowe ngo harakinze waje byinshi wewe bisigura yuko ari ngombwa ko twarira twanira dushaka Burundi bumeze n'iki kihe n'ibiki ibi ni sensible tutagomba kuvuga tugira bose tugira bose ubwo ariko kigwa aho bigomba kugirwa ariko bigomba kugirwa kuko rero ariko ngombwa iki gihe tugitofite ko kugira ngo dusobanukirwa kumwe ibibazo dufise kugira nejo tuzopfubusa ko tutasobanukiwe kumwe ibintu twari kuba twasobanukiwe imbere no kuza muri urwo rugendo rurerure turindiriye. Murakoze cyane Innocent Muhozi. Mbere ko Pacifique avuga ariko nsabe Peter sinimba muko muranyumva mugara ka micro. Pacifique ninahazwe namwe mugerageze kwishura umusongore umwanya wagene kino kiganiro usa no warangiye. Murakoze ubwa mbere bwo noshimira abantu bose badutereye ibyumviro bagize ico bashikiriza kandi byose byari ibyumviro bikomeye. Pamela yadushimiye nanje ndamushimiye yanarangije agira ati yamara bakora ibyo bakora bamenye ko hariho abariko barakora ubutegetsi ntibwibaze ngo bizoguma gutyo. Ryari jambo rikomeye iryo tera imbere nawe yadushimiye nawe ndamushimiye. Hari icyo yavuze gikomeye ndacumva gutyo yagize ati kimwe navuga cyankasenyema sendefte dikoreshe genderako ati ni gikoresho ndavyumva uko nyene yabivuze na jewe hanyuma aragaruka kuri ideoganiro giheruka twakoze ngaha nibuka Rugambara niwe yagize ati ni problème ni kibazo cya ideologie kandi ideologie igwanywa na ideologie buriya kimwe ngumavuga nti abantu bategerezwa kuba biteguye neza mu byiyumviro bwa mbere hanyuma ibyumviro bikaca aribyo bideterminalisation kirahambaye rwose ko haboneka ideologie iza gusambura iyi ideologie y'amacakubiri itwara igihugu uyu munsi. Hano harakomeye abantu ntibibaze ko ariko hasimba ngaho naho ni ntabanduka kugira ngo bishoboke ko igihugu gikira hateza kuba ideologie ihuza abarundi isambura ideologie yaje kujyanisha abarundi. Hanyuma dignité nawe yavuze ibintu bikomeye sinzi ko none abigaruka ko ariko uko yagiye arabivuga hose numva nanjye tubihuje uko ariko arabivuga. Yavuze crise de confiance iboneka mu basende DFTD ariho hamwe bagira bati duhe uwo twizigiye uwo twamaze kumenya ingene bacunganye ingene twamaze kubivuga sinobiteba ko yagarutse kuri ikijanye na renseignement ko abafite ibyo bagomba gukora bose bategerezwa ico kintu kugifatira umwanya kuko nico kibasambura nabo ni batarakize ntaco bazoshika ko kinini. Yavuze no ku bindi no kuri ndamushimiye kuko numva uko yabivuze ariko ndabitahura. François yadusabye ko twokwiyumvira n'ikindi kiganiro cohora kigaruka gose ku burenganzira bw'abantu. Yavuze les droits et les devoirs du citoyen kumbure muri Focode naho turashobora kwiyumvira ko hari ubundi bwoko bw'ibiganiro dushobora gukora ibiganiro bifise nk'iyo mvuze mu gifaransa nti caractère pédagogique
ibiganiro vyigisha abantu bibaha ubumenyi n'ibi byose wumva abantu bariko baravuga n'ibyo by'intambara kumbure barakwiye kwiga n'ibihugu vyagiye bishobora kwibohora bikoresheje intambara ibihugu vyibohoye bitarinze kuba intambara hakaba ivyo vyigwa maze abiyumvira bose ico bokora kumbure bikagenda bigira ico bibafashije yanasavye ko hobaho ikiganiro kijanye n'ugwaruka byose nta kidashoboka ni iciyumviro aba dutereye ku ruhande rwacu dushobora kwiyumvira ko dushobora kubikora nk'uko n'abandi atari jewe deja turi kumwe na Innocent Muhoza afise televiziyo hariho abandi bariko barumviriza iyo besoin ikintu ugwaruka ruvuga ko rukeneye aho ruvugira kumbura naho gwigira bamwe bose bakaciyumvira ko ataco bogikora ko ibiganiro cyaheruka rero n'uwatubwiye ati no kwiyumvira uburyo nk'abantu bakiri bato cyane uyu munsi turiko turavuga ugwaruka ubu hariho abo nokwita abakuze bari mu rugero rw'imyaka za 70, 60, 50 turafise abandi bari hagati yabo ba 50 n'aba 30 ariko hariho abandi bari munsi cyane bari ku myaka 20, 18, 15 mbega bobo hariko haboneka ubutumwa ubuhe bubashikira buca mu zihe nzira z'ugwaruka rw'imyaka gwumviriza n'ibi aho hose birasabwa ko abantu bagenda bitunganya kugira ngo habeho ubutumwa bushikira abo kuko hariho ugwaruka novuga ko ubumenga ubu gwaherewe CNDD-FDD yigisha ibiswi by'inkona uwumvirije ibintu ugwaruka buriko rurigishwa hari ikibazo ninde wundi ariko arabwira abo muri iyo myaka ibindi vyiza atari ivyo vyiyumviro vy'amacakubiri bari ubwo buruzi bariko barahabwa ubu aho hose bidusaba twese kuguma twiyumvira n'igiki kindi dukwiye kuzana gishobora gushikira abo nabo hanyuma nta buntu yambajije ati mbega hari icyo bibaza leta nshasha yagiye kuzana uravye ama leta yagiye akurikirana hari icyo yagize ati kenshi urabona iyo turiko turamari akogwa n'ubutegetsi buhari hariho twibaza ko ibyo bageze ko ari byo atavyosumba ivyo iyindi leta yaza tugasanga haje ibisumba ivyo none ubu hari icyo umuntu yokwibaza iyije nayo izokikora reka tuze tuyirabire nta cyo niteze ngo izoza gukiza ariko sinopfumura kandi muvuge ngo iyi dozi zovyonona muri no ruhande mama afise ubuhinga bwo kudutangaza bagashobora kuronka ikirushiriza kuba kibi ivyo twamaze kubona umugani wa Daruto ati hazobaho n'ibindi bisumbirije ivyo twabonye ati kubera ko tudashikira Red Tabara ico yakibajije novuga sinzi ko uko noronka inyishu jewe no gitanga kwico kumwe twamye tuvuga tuti bamwe bose kuco bashobora kuco babona bokora babandanye bitunganya ababona nk'inzira y'umuheto bashobora kugira bati inzira nziza nuko boshigikira Red Tabara bakayikomeza hari abandi ushobora gusanga agira bati bokora uwundi muhari kumbure bariko baranawukora numvirije burya iyo umuntu ariko arumviriza amajambo uko avuga urashobora kumva nk'umuti hariho ikindi kintu gishobora kuba kiriho ndiko ndavyumva je navyumvise mu mvugo zagiye ziravugwa rero aho ni hamwe nguma hahanini ikintu umwe wese ico yibaza ashobora gukora ariko no muco yibaza ashobora gukora agume yagura ashobora guhura n'abandi kugira ngo intumbero yose yoza ikiza igihugu iba intumbero ishobora guhurizwa ko na benshi ndora ikimpa yagize ati yagize ivyumviro vyiwe nawe turamushimira nk'abandi ati vyabaye mu nama nshingamateka ni simple jeu de chaise musicale nivyo igifaransa ciza ariko nibaza ko bitagarukira aho gusa ni byiza ko niyo jeu de chaise musicale ni byiza kuyiraba ukayimenya burya ni ryakosa navuze hamwe dushobora gukora gikufata ututi bya CNDD-FDD byose turabizi
umuntu akaca afata gutyo gusa ati turabizi nta bindi tuja kuraba iwabo, ni ukuguma umuntu yiga izo dinamike no muri bo ziriko ziraba. Nibaza ko urugamba urwo ariko rwose uwo mugwana umutengereye ntunamwige, ntunabone ingene nawe intambwe zindi ariko aragira canke ariko aragira intege nke kurusha uko yari ameze, uba wihenze. Uwo muhiganwa utegerezwa kumwiga, burya nabo batwiga twese nk'uko natwebwe tuteza kubandanya tubiga uko bariko baragenda. Ico gukoresha amajambo amaformule toute faite nk'uko ngo jeu de chaise musicale ukaba uhejeje ngo birakwiye, sindabibona gutyo. Uwibona gutyo arashobora kubibandanya gutyo, ariko ku bwanje nta na kimwe tukwiye gufata minenegwe. Ni ukukiga ukakibona ukabona iyo ibintu biriko birajya, hanyuma no mu rugamba ugira ukamenya uti ndashobora gukoresha iki nanjye kuko nzi ko hariya hameze gutya. Niko ndakibona jewe. Hanyuma yagize ati Focode ikunda kuvuga ko CNDD-FDD itwara nabi, ko Focode ikunze kwerekana amabi intwari iriko irakora. Kubwiwe ati ibyo twese turabizi ko iyo ntwari ikora amabi kandi izoguma iyakora, ntawo bitaka umwanya, ahubwo twoshira inguvu ku kuvuga icokurikira. Naco ni iciyumviro ciza, ndakimushimiye naco nyene. Ariko rero akantu kumbure je nshobora kongera ko ngaha nuko hari irindi kosa tubamwo hagati yacu. Iyo abantu bariko baravuga nk'ibijyanye n'intwaro amabi ikora, hariho abafashe inzira y'uko berekana nyene amabi iyo ntwaro ikora, bakayashyira ahabona, bagafasha abarundi kumenya neza ibiriko biraba. Naho umuntu avuga ngo bose barabizi, sivyo. Mu kubimenya barabibwirwa, mu kubimenya barabibwirwa, birahambaye ko ico kiguma kiriho. Hariho abandi bafashe iyindi nzira, bobo barasa abagwanya CNDD-FDD. Umva dufise inzira zibiri zitandukanye, mbona bamwe bose umuntu abubahira uko bakora. Hariho abafata umwanya munini wo kuvuga ko bavuze kuri CNDD-FDD, n'abandi bamara umwanya munini bavuga ku byo CNDD-FDD ikora. Kwishirahamwe nka Focode bene aya mashirahamwe yo muri societe civile nta kwibagira igikorwa cyayo uko kimeze. Amashirahamwe yo muri societe civile cyane cyane akora ku by'agatakazi na muntu, igikorwa cyayo cya mbere ni ugutohoza ibihari, bagafasha yaba inzego zo mu isi zo mu gihugu n'abanyagihugu nyene kubafasha kumenya ikiriko kiraba icarico kandi cyatohojwe neza, ntibibe urusaku n'ibihuha ibyo tuba dushize ahabona. Ikigira kabiri ni uko iyo ivyo tubikoze duheza tukarondera ko tukora icitwa plaidoyer mu nzego zitandukanye ziba zifite ico zishobora gukora, tukazibutsa ko ico kintu bategerezwa kugikora. Icya gatatu ni icitwa sensibilisation, ni iki cyo gufasha nyene abantu kubereka ivyo bihari ivyo ari vyo. Ariko hakaba n'iki mubona dukora cyo gufasha abantu kugumana deba, ko abantu baganira kuri ivyo bintu bihari. Buriya umuntu avuze ngo tuja kuri description gusa nk'uko yabivuze abaturenganije. Focode irafasha ubwa mbere abantu ko bamenya ibihari, ariko kandi mu gutunganya izi deba ni murabe n'iyi tukoze uno munsi. Burya ivyo vyokorwa ntibyavuzwemwo mu mpera, aba bandi twahamagaye bakaganira twisanga bamaze kuvuga ibihari, bahereza kuvuga ico bibaza ko cokorwa. N'ubu nivyo vyakozwe muri kino kiganiro. Ico rero ntituzogihindura twebwe muri Focode, tuzoguma dukora gutyo mu gihe tuzoba tukiri ishirahamwe riri muri urwo ruhande rw'abaharanira agateka kazina muntu. Ikindi cya gatatu ni ukongera ko hari aho abantu bashaka kudusaba ibitajanye n'amashirahamwe benaya.
fokode ntishobora nk'akarero nk'umuntu akaza kudusaba nimba kutubwira ngo icokorwa ari nk'aba babwira bati tuje gufata ibigwanisho ntihagire uwitega ko hari umunsi umwe ishyirahamwe nka fokode ryo rizovuga ngo abantu ntibaje gufata ibigwanisho. Ico ntikibaho ku mashyirahamwe ahanini agatakaza na muntu, kiretse tuvuze tuti uyu munsi twabivuyemo ibyo twabaye ikindi kintu. Rero umuntu aje kutubaza natubaze azi ico turi, ni nk'uko utoja kubaza Human Rights Watch ngo kubera ko utavuze ko abanyapalestina bofata ibigwanisho kandi kugiye kubafasha gufata ibigwanisho. Ni nk'uko utobwira irindi shyirahamwe ryose rivuga iby'agatakazi na muntu ngo ribwire ngo genda uvuga ibyo gufata ibigwanisho. Ibyo ntibishoboka, ntibibaho mu mashyirahamwe bene ayo. Twebwe ico dufasha nico cyo guhuza abantu bakaganira ku bihari, hanyuma bonyene ikibarimwo bakakivuga, icokorwa bakakivuga, mugabo atari fokode iza kugira uruhara rutari urwayo. Duterane intege kurusha guterana amacumu, nibaza ko ari byo bihambaye. Nimba dushaka gukira by'ukuri, tuje mu guterana intege, twirinde guterana imitego. Umuntu asabye ico kintu fokode yava asanga ariko nayitega umutego. Twirinde gutegana imitego, twirinde kwamburana agashambara, duterane intege, umwe wese muco ashoboye tumutere intege, tumukomeze. Namwe ndakivuga kuva mu biganiro byose twakoze. Innocent Muhoza ariko aravuga afise renaissance, ntiyahambaye kuja kumutera amacumu ngo renaissance ntakimaze, ahubwo shigikira nabijya ashobora muri renaissance ntibizime. Fokode kubyishoboye aho kuza kuyitera amacumu ngo ivyo mukora ntaco bimaze, tugerageze ko n'ibyo bito ishoboye byo bibandanya. Hanyuma ico kindi fokode idashoboye, aho kuza kugituka fokode, uwundi agira ati ko fokode ishobora description, reka twebwe dukore l'action. Ko fokode iri faible idashobora l'action, reka bakoze description, twebwe dukore l'action. Tuyibaze ko umburetse mbega fokode mwebwe ibyacu turiko turakora mubibona gute? Hari icumbiro mu dutereye tuzo tugike batereye, kurusha kuza gutera amacumu naka ntashoboye iki, naka ntacamaze, ntaco ariko arakora. Sinibaza ko inzira bene izo zizodushikana ahantu hanini tubandanije gutyo. Ndashimye rero ndashimye abambagije bose ngene twaganiriye hano. Nukuri cyari ikiganiro kiryoshe, ndabikengurutse. Murakoze cyane Pacifique. No kuri izi mpanuro za Pacifique ntahazwe tugira turangirize ko ikiganiro cy'uno munsi, ariko sinorangiza ntakengurukiye ubwa mbere abadukurikiye, ababajije mpereye kuri François Eric Ndorikimpa, Ntabuntu Dignité Pamela, Professeur Terimbere Wilson Ishimwe na Jean Claude. Reka kandi nshimire abatumire bari baduteye iteka baza gusangira ikiyago natwe no kwishura ibibazo. Mpereye kuri Innocent Muhozi, mwakoze kuba mwitavye kino kiganiro. Urakumva neza, urakoze cyane, murakoze neza. Murakoze cyane. Reka kandi shimire Epitasi Shimire Imana, ntibutse ko muri umuvugizi w'umugambwe MSD. Mwakoze namwe kwitaba isango. Nanje ndabakengurukiye, ndashimye cyane rwose ko mwashoboye kudutumira. Nejo canke hirya ejo mudukeneye dufite akanya tuzobitaba. Murakoze namwe. Reka kandi nshimire mwivuye ku mutima Pacifique Ninahazwe, mwakoze namwe, mwakoze nk'abikorera. Nibutse ko murongoye ishyirahamwe Fokode naryo ritunganya kino kiganiro. Nanje ndabakengurukiye bose. Mparavuga ko mu mpera z'ikiganiro murampindura nkambara iyindi koti y'umukuru wa Fokode nyene. Rero niko kajyo kugushimira mwese. Bwa mbere wewe nyene wadufashije ikiganiro, ntacyo twari kwishoboza. Wakoze kose muri ko kwitanga. No gushimira bagenzanje twasangiye kino kiganiro. Iruhande ho gisangira harimo ko bitaba umutumiro wa Fokode, turabashimiye gose.
ndashimira kandi abadutera iteka bakitaba ikiganiro bakaduha ivyumviro vyabo. Hari ijambo ryagumye rigaruka abantu bose bavuga ngo dukora iki. Nagumye nishura nti twibagire réseaux sociaux, bamwe bose barabe igishobora gukorwa. Je ico nemeye muri kino kiganiro, mubo mfise amanimero muri abanyene babajije ico kibazo, je ndemeye ko umwe wese nzomutelefona ndamubaza ico yibaza ko twoshobora gukora, ntihagire uwiyumvira ko vyoja biva hanze. Ndahawe uwo dushobora guhuza ivyiyumviro mbere tugiye tuti reka tubandanye urugendo hamwe. Umwe wese ndamufise inimero mubabaje ico kintu nzomurondera, nzokimubaza. Ntabwo ari uwundi n'umwe wese aguma agira ati jewe nyene nokora iki, hanyuma jewe nawe twokorana iki. Nibaza ko nitwagenda gutyo gukira bizoba bitanguye. Murakoze mwese, mugira ijoro ryiza. Murakoze namwe Pacifique Ninahazwe. Kuri mikoro mwari kumwe na Gilbert Niyonkuru. Nsavye imbabazi kandi kuri no minota twarengeje muri kino kiganiro. Hanyuma kandi mumenyereye muri kino kiganiro tuba turi babiri na Alice Hakizimana. Uno musi akaba yafatiriwe bitakunze, kumbure ko tuzoba turi kumwe nawe mu kindi kiganiro kizokurikira. Ariko kandi hari bagenzanje bafashije muri kino kiganiro. Godien Niyunge ko yaragihagarariye cyo kimwe na Jerome Kazabukeye nawe yafashije kugira ngo amajwi n'amashusho abashikire ku rubuga Facebook rwa Fokode, nawe ndamukengurukiye. Twese hamwe tuti amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe, naho mu kiganiro cya Fokode kizokurikira na Gawani.